isashi ririmo imisumari. Uko mubibona imisumari yavuye mu mwigeme akiri muto, aho yaramaze nk'imyaka 3 agwaye. Jesus. Isashi ya kabiri. Isashi ya kabiri nikasubira kandi umuntu wese. Umugabo ariko arakora ibintu bidukwiye kumutwara icyubahiro mugemerere tumukomera amashyi kuko icyubahiro jewe ndagasorori gato yashizemo imfungurwa zayo kugira ngo ndakugaburire. Ntunavuge ko Joshua ari uwatari, ugenda uvuge ngo Yesu wa Joshua ni uwatari. Sizo kwigera nikwegera kuko ari gihe tuva mu gitano ngo muzee wakoze. Jewe sinkora ndakoreshwa, jewe simvuga ndavugishwa. None ubawe uvuze cyangwa uvugiye uvuze uravugiye n'uvuze. Tumukomera amashyi yewe. Ariko arambwira ndanezero igihe cyose uzokomeza abanyacyubahiro cyane ngo jyewe nsoza hagati muri bo ndabemeze kuko nanjye ndakunda kuyoborwa. Mugiye magaza hejuru icyambere mwakoze n'igiki twamutaje umukene akagabo kako tugateza ubusambanyi ubudiploma bwako buri kwitangarika niho bugereye ubuhuzu bw'akana kagware bwose ubutanga bwose twatwaye nta kintu na kimwe basigaranye muri fumbire. Mwana mwinjira gute muzuka bitwaye tuza mu muyaga kandi tugitanzania muri Kongo mubikoresha iki byo mutwara ibyo dutwara tujya kubihinguramo amagetegete yacu mungetegete nyene kandi kazaduterana imbere twararahiye twakoreje nibiki kandi maze gukora muri twakaza byinshi ubu buratsingamye twagataye n'urubyaro rw'abahungu rikazaga ahungu kafise ukobwa gusa. Ni mwebwe mushobora guteza umuntu nanjye n'abahungu oya ko twishima ko kazokumakabira ukobwa gusa ko mbonye agiye kubyara abahungu 3 bakurikira. Ndume ko kuko ndacawe kimeze mu bindi muza gutangana we ko ndabimeze nk'inyamanya Gitega umusi aba bantu bazobabwira ngo mutegure igikorana muzocitangire mu gitegure n'umuntu. Yes. Sino zoraza garukira ariko vuba mu kwezi kwa gatanu ivura iba yaheze kwa gatanu ngomba ariko mutegure igikorane kinini mu kwezi kwindwi apana tariki 28 tube kuri terra cange indwi yava cange yape ariko ari musuma tukorere event ari tuzokora kuri stade Ntonda. Bakundwa mubishiremo inkomezi nimba mufise abandi mukeneye batabara. Jewe naragiriwe ubuntu bwo kuronka amavuta na hanyu wo kuyakira kandi na numwe nishyuza murabizi na numwe nishyuza na numwe saba amafaranga mu gusenga mbega gaeloge imisumari ngatari turaba isashi ririmo imisumari. Uko mubibona imisumari yavuye mu mwigeme akiri muto, aho yaramaze nk'imyaka 3 agwaye. Ahantu hose yashoboye kuja kwivuza bagerageje kuvuga ko yaragwaye estoma ndetse baravuga n'ibindi yuko yo bari yaratobotse mu nda. Tukibutsa yuko mu bitaro byo mu Ruyigi bageze kumugirira operation aho basanze hariyo insinga inshinge, izo shinge bakazibaga mugari umwe bikabananira gukurayo.
turiko turabona Eloge ko bimusaba inguvu nyinshi kugurura iyo misumari. Imisumari yavuye mu nda y'umuntu, aho yashoboye kuyidahwira mu gikorane abantu bose babona. Imisumari, turabona imisumari, yego nguyu umusumari wa mbere, wa kabiri, umusumari ugira gatatu. Turabona ubundi busashe indani busivye nk'ibiziriko, agasashe indani gasivye nk'ikiziriko, ego gashaka kugira forme nk'inzoka indani. Ni inzoka kuko turabona karafise n'umutwe, nagasashe gakozwe nk'inzoka. Turabona kandi gasashe Eloge karimwika ko gasashe, biraboneka yuko umenga harimo utundi tuntu indani, bishoboka ko ari imiti. Ego kandi twibutse ko umuntu yadashwe n'ubutumbutumbu bw'inyama. Amakuru dufise nuko uno muntu yaradashwe ubutumbutumbu bw'inyama, hariyo ibintu vyirabura muri ubwo busashe, ibintu vyirabura tudashoboye guteora neza ivyo ari vyo. Ntawe uzi ko ari umunyota, ntawe umenya neza ivyo ari vyo, ariko ni ibintu vyirabura. Eloge ugerageje kuraba ubona ari iki? Ntibitomoye neza ngira ivyo ari vyo. Ntibitomoye neza ariko ndabona ko bishobora kuba bisa n'umunyota. Yego. Nibaza ko ari umunyota uvanzemo n'iyindi miti. N'umunyota uvanzemo n'iyindi miti. Yoboye kudahwa, twabonye amasashe, harimo amasashe ameze nk'inzoka, tutibagiye ko arabadashwa amaraso, hariho amanyama menga arasiyeye, twabonye amakara, twabonye ubupande bwinshi bw'isashe ndetse n'imisumari ishika kuri 3. Uyu muntu akaba yayidahiye aho Man of God DJ Joshua yari muri Awake Ministry Igitega. Bikaba byabaye ku mugaragaro, abantu bose bariko barabibona. Reka tugaruke kuhejeje kudahwa bino bintu. Ndafise ikibazo kimwe shaka kukubaza inyuma yo kugura bino bintu. Mbega waruzi yuko ibi bintu byari muri wewe? Oya. Igihe byaca mu muhogo wiyumvise gute? Cyane numvise nangana nk'ibintu nyene byinjya vyoba bije. Ntivyigeze bikubabaza bigukomeretse? Ubu wiyumva gute mu muhogo? Umuhogo gusa numva n'imengana naharaguritse. Waharaguritse. Yego, ni giki wobwira Imana muri uno mwanya turangiza? Muri uno mwanya numva norishimye. Yego. Turabona hariho umuntu batubwiye ko bavukana nawe, umuntu bavukana n'uno muntu twari mu gikorane. Turabona kandi uno muntu impande yacu hari uwundi muntu ava mu muryango w'uno muntu. Reka agire ico tugire ico tumuwajije. Turakuramukije. Witwa nde? Vuga cyane. Ndayiziga Louise. Mufaniki n'uno muntu? Ntacyo dupfana. Nyene byabaye nk'ibintu by'amangetengete papa we bashatse kumugira akiri mutoya kuva muri iyo myaka 9. Hama rero nyene mu nyuma aramukora kuko amakosa nyene mu nyuma hama yaca arafungwa papa we ari mu gasho Ngozi. Hama rero nk'ubwo buryo baca baramujyana, amaze gufungwa baca baramujyana ku eglise kumusengera. Baramukura ku eglise duca turamutunga ntacyo dupfana, tumutunze muri ubwo buryo. Rero n'ubu aho yaraye kuri hospital njyewe n'uwo musaza twamukurikirana, nta muntu n'umwe wo mu muryango wabo afise uwumukurikirana namutoye. Yego, kuri hospital bari bavuze ko agwaye iki? Kuri hospital yagiye hariya muri centre Urumuri. Yaragwaye za ndwara nyene za hariya mu kigo. Ko nizo bamuvuye, ariko naho bamuvuye bavuga yuko atakize bamuhaye. Yindi gahunda ya tuwamwe
inyuma turamo yari gahunda ya kugira yo ikintu kugaruka basubira kumukontorora barabe ko yoba yarakize bamusubiremo asubira vuba. ndakora mu kici nawe muvukana nuno ahejeje kutuganirira mbega uyu mukobwa yadashwe bino bintu kuri hospital yari ameze gute bamuvuriye kuri hospital ukuntu bamuvura twe twabona bamuvura bamujyanye mwa kijya kigo cy'abarwaye indwara yo mu kigo bamaze kuba bamuvura ivyo hariho n'ibyo bamuvura banamuhaye n'akantu bari bamuhaye gatuma nyine imikoyo ica imanuka ica tubibona kujya ku nyine ariko zivura indwara yo mu kigo hama bimaze kuba biruko twe twabona bamuvura ariko mugo mu nyuma harabaho ibintu byo kubura impemu arajya muri koma amaze kubura impemu zo guhema kirajya muri koma icyo gihe yahatowe n'aba ba Emery nibo bagumye baraza kumusengera na Eroge baraza ariko muri umwanya baheje yaraye muri koma yaca akira twaza kuvayo yavuye muri koma tubona no kuvuga ariko aravuga hama tumaze kurengana tuvuye aho nyene ubonye nk'uko twavuye yaca yongera agasubira agaceja muri koma muri koma mu nyuma twaciye turakora imbuga turajayo baramusengera na turi kumwe hama rero mu nyuma yaravana baravuga ati umuntu aca bamucura baza kumucura gutya tumuzana ngo yakwemera ubwo yarandanye maze baramusengera. None uno munsi woshimira ikimana uravye ibibaye uno munsi noshimira Imana cyane rwose kuno ibitangaza dukoreye cyamezere sinumva ukuntu nabivuga. Imana iguhezagira. Yego ndagushimiye nawe Imana ishishikare kugukiza no kukubora ko yamaze kubikora. Wobwira iki Yesu yagukijije? Yesu gusa n'umunyanga n'umushima gusa. Umukozi w'Imana yagusengeye abantu benshi baravuze ko akoreshwa n'abadayimoni. Ku bwawe wo bivuga kwiki? Je ku bwanje numva gusa yari nk'ibyo noshoboye ari nk'ibyo nshoboye nomuhemba ariko azohembwa n'Imana. Kuri uno mwanya uriyumva umeze neza cyane. Yego reka turagiye kuraba ibintu bimwe mu byo yashoboye kudaho. Turabona isashe, turabonamo kandi ikara. Ego reka turabe ibiri indani muri iyo sashe. Ibiri indani muri iyo sashe turabona umukozi w'Imana Eloge niwe turi kumwe ariko arugurura isashe yavuye mu muntu tubona ngaha. Isashe katurabe ibintu biri muri iyo sashe. Turabe iri muri iyo sashe tubona ko itekeyemo inshuro nyinshi. Katurabe isashe ubupande bwinshi bw'isashe bucagaguye bwumutse utokwibaza ko bwavuye mu nda y'umuntu. Iri ni ikara ryavuye mu nda y'umuntu. Hari iyindi sashe munsi hari iyindi sashe nayo turaba icyo dusangamwo. Imisumari
isashe yari irimwo imisumari